Ati ndagarutse mwere omwake karibu kwicano Dieudonné ND uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment ati utari mushasha naho ntibagire kugira portage rungikira mugenza kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene ego hanyuma nshimira wewe umaze kugira subscribe umaze kugira abone maze uhora uraba zino video zica ngaha ukagira aga thumbs up ukagira share kabwira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho ukuri kwa nahandi naha nyene ngo ati ngendo nikuraba yuko twokwiza ibihumbi 10 ego ngo ati ibihumbi 10 muyu mwaka kandi izara tuzobikwiza vuba hanyuma ino munsi ngomba kuyaga kwiki kintu gikomeye kintu ciza kijanye n'abajene ugwaruka jewe wewe uri kuraraba ino video ukabufise ivyifuzo byo gutera imbere iyi video wirabe kuhera ku mwanzo gushika ku mwisho kwa ndibaza ntihabura n'ikintu na kimwe ushobora kunguka au vanemwo mu iyi video ego ngo ati ejo hirya yejo nanje gwatejo hirya yejo President Neva umuperezida w'u Burundi nyene icubahiro yakoranye ikiganiro aho ikiyago n'abajene cyane abamenyesha makuru maze ngo ati na page uko nuko utazi page ndibaza arayizi aho ushobora kwaka ingurano ku migambi wowe ufise cyane uri umujene ego ngo ubona kure wifitiye ishaka ryo gushika ahantu aho ryo gushica igihugu ahantu kagenda bakabigufashamwe mu buryo bw'inoti ngo ati kubera ikintu gikogwe ingombwa aho ufise ngo amafaranga rero utayafise uri umujene urumva ngo page ngo iriho kugufasha burya ngo hari abantu bafise imigambi myinshi imigambi yubaka bone kandi kubaka n'igihugu mugano gasanga amahera niyone bakenye kugira ngo ati batangure imigambi rero ikintu ngomba kutwoyaga kugusa n'ibintu bibiri ndovuga entrepreneur umuntu arondera aho yiyubaka akubaka akazi aho ubuzi Gwati nicone gitungisha igihugu nicone gitungisha abantu nicone giteza ngo ati imbere ibihugu vyishi maze n'abantu uko nuko ngo entrepreneur umuntu ashakisha aho umuntu afise ubumenyi bwo kurondeza ahariho hose navyo bari vyitegerezo byo gutera imbere mu buryo bwari bwose ico kintu akazokirondera mpaka kirose akagikuza kigakura mu gihugu ugasanga ni ikintu gikomeye cyane rero uri kuraraba ngene Burundi bwipanze aho niyo bugomba kuja kabura umujene kwa ofisi cyumviro citekererezo bati nugishira mu ngingo umwaka aho mu ibi bihe kubera ngo turindiye ntihazobura uwundi muntu aza akagusahura ico kibanzo cawe ego ngo ati burya ngo ibintu vyose bikenye nivyone bizokuzuzwa n'abantu bariko bararondera ubwo bushakashatsi kugira barabe ko bokora ubuzi ko boteza imbere igihugu ko boteza imbere imiryango maze bakiteza imbere rero niho hagera igihugu gasanga mu 2040 ibintu vyaruzuye kandi nawe ufise ngo ati vyitegerezo byo gukora ikintu uzosanga waracerewe uzosanga wasigaye inyuma sinzi kumaze kugira umugambi aho kumaze kugenda ahantu hanyuma ukabwira umuntu ngo ati cyane ukira umwana niho bavuga ngo ati nge tugende hahandi hariya turabe ko twotora icyangu uko nuko hanyuma ukabwira abagenzi hariho wa mugenzi yama yanka kugenda kandi nta nakimwe ariko aragira muhira nta nakimwe afise ariko aragira gusa yanka kugenda mu nyuma mwagenda mukagaruka mukizanira ivyanyu ayo matunda ivyo vyamwa ugasanga ariko arabasaba aho ugasanga ariko ariyumvira ngo ati nayo ko mwasize ko mwagiye mutambwiye akibagira yuko twamubwiye akibagira yuko tware kujana akibagira yuko inyungu twagenda kurondera nawe nyene yarayiza ahubwo usanga ngira bitari muri we sinzi ngene ndo bivuga gusa abantu burya ngo ati turatandukanye cyane rero nico gituma ngo hareba entrepreneur abantu barondera ubuzi ba creating ubuzi mu vyumviro vyabo maze n'abarindira ikiba mugani jewe ndifuza yuko umuntu wese yogira ivyumviro byo guteza imbere wene na hato bari byo guteza imbere igihugu mugani bitejeje imbere wene urumva biba bitejeje imbere igihugu kubera nawe ni wene akibamwe ego ndibaza ivyo ni ibintu vyumvikana yo kuba mu entrepreneur ni ikintu ciza ni ikintu gikomeye burya naje ndifuza kuba mu entrepreneur gusa ni kubera usanga bigoye ivyitekerezo bitwara umwanya bitwara risk bitwara kwitanga kubera bitwara ngo ati n'inguvu inoti ego urumva umuntu wese afise ingabire yo kuba entrepreneur ni ikintu ciza rero umubonya umumuzi ni kumushigikira mu buryo bwose woba ushoboye kubera ngo ati ni wena azoteza imbere igihugu kandi agateza imbere
abantu bari mu ico gihugu abene gihugu ko nuko ati ni ibintu vyiza cyane bikomeye sinzi ko waravye ico kiganiro caciye kuri umukubito maze ni kuri Erebe FM ngo ati nuzura kwirikira abantu bakurongoye nuzura kwirikira ibintu vyiza ibiganiro vyiza vyubaka wewe bikubaka maze n'ivyumviro vyawe ngo ati nikone yabivuze President Neva nanje ndabisubiramo kubera ni ibintu vyiza ni ibintu vyubaka jewe maze nkagomba nawe ko vyokubaka nico gituma ni video iriho ego hanyuma akandi kantu agomba ko twoyaga ni technology hamenyesha makuru n'abantu bakomeye kubera ivyo bereka nivyo natwe twakira yaba vyiza yaba bibi ngo bivana nawe aho uhagaze kubera hari umuntu yumviriza gusa ibintu atakamaro bimugirira ibintu bimutakaza umwanya ego birakenewe rimwe na rimwe kumviriza entertainment akuraba entertainment mugana ufise ngo ati ngingo yo kubaho nkuko yabivuze ngo ati ntuzokwisanga uri imyaka 50 uvuga ngo ati Jesse ndabayeho nta na kimwe ndashitseko nta na kimwe ndamaze mariye umujyankiki mariye igihugu iki rero kugira ngo nawe ubeho mu buzima ngo ati nikukurikiza ivyumviro vyawe ugakurikira n'ibintu bikungura ubwenge bukungura ivyumviro kugira nawe ushobore gutera intambwe ngo ati ngaha kwicano turungurana ubwenge ngo kandi ukuri nihone kuri ngo kubera nta handi nanyere rero ntubagire kugira subscribe maze ugire thumbs up urungikire video mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi hinga sinje kure hinga ngaruke kuri technology urabona ibihe tugeze mu nibihe ama technology cyane ivyuma bikogwa ngaha kungurukana bumenyi bikora ku muvuduko munini mugana uko rara u Burundi sindovuga ngo ati ngo turahantu hejuru sindovuga ngo ati turahantu hashimishije sindovuga ngo ati ngo turahantu ngo twipfuza kubera ntaho turi kandi n'ibintu ndifuza yuko twogerako kuvuga ngo ati amasanamu akabasa neza amajwi akumvikana amantuzenya ama production yaba ari biganiro bisanzwe ugasanga n'ibintu navyo nyene bifise intuzenya story behind it intuzenya singe ndo kivuga mu Kirundi ugasanga nayo nyene hariho iciyumviro mu iyo production ego hariho amantuzenya macano amwe uravye Jimbere uravye Kabos for real ibintu akora ko n'ibintu vyiza uravye maze n'umukubito barakwereka hejuru ugasanga yagiye hariya urumva ivyo nivyo bitera imbere bigatuma n'abantu babira mugani turakeneye internet rata internet urumva iyo ngorane si iwacu ni hamwe tuca turaba igihugu kubera internet nayo nyene niyo ituma abantu aho gwaruka rugira umuvuduko udasanzwe rugashobora gushira amahera mu vyo bakora kubera babona harimo akamaro kubera babona harimo iterambere kubera babona ibintu biriko biragenda hejuru mu Burundi ni kubera je ndibaza abantu menga baca batuza aho bari hose ugasanga navya ibindi bavuga ati ngo ibintu biriko birateba mu nzego zimwe ni kubera babona ngo ati nta handi hantu bishobora kuja hata handi hantu bishobora kuja urumva bacagomba kubigumya ngaho nyene kugira bagumya akazi kugira ibintu bigumeho kugira ibintu bihinduke ngo bihinduke bakibaza bihinduka nabi ntibibaze yuko burya ikintu kigenda hejuru aho ikintu gihinduka mu vyiza haza ibindi bintu bishasha ni nkuko umuntu yatanguye kurondera inkwi acana hanyuma bazana amakara urumva vyose vyagiye birahinduka kubera umuntu yagiye arahinduka rero mu nzego zimwe uko je ndabibona ni kuvuga ngo ati nyamba ari ibintu biteba ni kubinyarutsa kubera ntiwibaza ngo ati ngo akazi gasoca gahera ahubwo kasoca kiyongera kubera abantu bazoca baronkwa bazoca bagira umuvuduko munini kugira ikintu bakirenganye bakora ikindi gishobora kugira guteza imbere ivyo bindi urumva ni kuguma umuntu agira aduga ku ngazi ngo ati ni ibintu bikomeye cyane rero production tech aho umuntu ari dog je ndi doga uri doga twese turi doga kubera urashobora kuba ufise ivyitegerezo byo gukora nyene production nziza uko nuko mugano ugasanga ni ibintu bigoye hari umuntu ahora ndumva yidoga cyane simbiza avuga ngo ati burya O10B nyambari L10B ijya televiziyo y'u Burundi ugasanga amasanamu yabo asa nabi aho ntabonekana neza aho ugasanga nyene hari afisa agaciro gake quality yawo sinziza kandi ukavuga ati ngo ni TV y'igihugu kacitangura kwidoga kubera hari usanga uri kuraba TV y'igihugu bene ababanyu ugasanga burya hari hano bageze mugane ntiwidoga ngo ati ngo ni kubera ngo ati natwe tutazogerayo ya widoga kubera tufise ubwo bushobozi mugano ugasanga
nta hantu turagera yuko tubushira mu ngingo ugasanga hari inzitizi zimwe zimwe zituma umenga ntibagomba yuko tu advance ntibagomba yuko tugera aho twogeze kubera birashoboka nyamba hariho amakamera mashasha arashoboka kuronka nyamba hariho ibintu bishasha ivyumviro bishasha kubera turabibona vyose ama YouTube yose naho ubumenyi buri twese turabona ibintu biriko biraba ibintu bigezweho uko nuko ni kubera ikintu tutagomana yuko natwe twogeraho hantu turahagomba mugano ugasanga ugiye handi kugira waka ibintu ugasanga baraguhagaritse aho ntibarondeye abajene babishoboye ugasanga hariho babaze bafise imyaka 50 aho nabo nyene batabifishemo ubumenyi bakiri mu vya kera urumva ni kubisira abajene bakinjira mu ngo zimwe zimwe nkuko abivuga kandi ni ikintu ciza ugasanga ibintu bigenze ngo ati neza ego ubwo nyene cangaruka kwa hari akantu yavuze ngo ati burya abantu bafise imyaka 50 n'abantu bovuga ngo ati ivyumviro vyabo vyararenganye byo kuvuga ngo ati barashobora kwimvira ingene boteza imbere igihugu simvuze ngo ni bose mugani hariho urwego ugera kukavuga ngo ati cenga hahinge ndihagararire ndirebere ivyiza aho ndihagararire ndirire ivyanje uko nuko ugapozinga ukagira ukatuza uko nuko rero ufise iyo myaka 50 urumva uratuza mugana hari abandi bafise ingufu zo guma bakora rero umuntu uramubisa nyene akaguma akora nta kabuza mugani ufise iyo myaka ukagomba gutuza aho kabona nta terambere ugomba kugumya abantu hahandi nyene kandi uvuga ngo ati abantu bagucako aho abantu baca mu izo nzego usanga nta mentality yo kuvuga ngo duhinduke aho duhindure tugenzuku kabona ugwaruka rukoroza n'ibintu vyinshi n'ivyumviro vyinshi bikakunanira ngene nawe uvyakira urumva ngaho uri kurahagaritsa ivyiza bishobora kubaka uburundi bishobora kugirira neza umurundi bishobora guteza imbere igihugu ngo ati ni twese dufise izo ngorane kubera burya ngo nta ugomba kubisira ubundi mugani haragera igihe biba vyiza kugira ubisira ubundi we navuga ngo ati president Neva avuga ngo ati burya gwaruka ni ngone ruzokubaka iterambere ry'u Burundi entrepreneur abantu barondera ubwigenge mu bisata vyarivyo byose kubaka inzego zimwe zimwe zizoba zikomeye nyamba ari mu burimyi mu bworozi muri technology uko nuko mu ihinguriro uko nuko kandi n'ibintu bikomeye uravye nko mu bihugu byo hanze nkuko bivuga usanga keshi na keshi abantu batunze aho abantu bahubuza abandi ni babandi bubaca ibintu bakira abajene ugasanga ibintu vyakomeye cyane mu bihe vyabo rero nk'ugwaruko gubu ntihabuza abantu bo kubaka ibintu bikomeye ugasanga muri cagihe aho muri wa mwaka mu 2040 aho 2026 ugasanga barakuze mugani bafise ihinguriro zikomeye bafise ubworozi bukomeye bafise ama technology akomeye bafise ibintu ugasanga muri kurundi rwego wati jewe ndabibona mugani gushira mu ngiro ni ibintu bigoye kubera ni ibintu bigombe wako twese tuba ku murongo umwe hanyuma ibintu bikagenda neza kubera ufise abantu benshi bakuzitira urumva nturengana mugani ufise abantu benshi muri kumwe naho abandi bakebo bozitira murapasa murarengana nta kabuza ngo ati nivyo vyiza nivyo nebishasha ego rero Uburundi je ndabukunda mu president ndamukunda ni ibintu vyiza vyo kubaka kandi bihanura abantu uzenya abajene ugwaruka umuntu wese yifuza yuko Burundi bwotera imbere yuko nabo nyene yotera imbere yuko n'umwene gihugu yotera imbere uko nuko ati n'ibintu bikomeye yubaka buzi abantu bakaronka amahera hanyuma ibintu bikagenda neza kubera nibone baza barabisubiramo ivyo ni ibintu biza birazunguruka bakoresha amahera bagenda gukorera amahera bakoresha amahera ugasanga ibintu bimeze bien bimeze neza ego rero ukunda Burundi urumva ni neza kuri we kubera jeho hariho amantu uzenya ama video mpora mbona nyene yaho biganiro bihora bica ngaho kuri X cyane ugasanga hari abantu baguma bidoga cyane bavuga nyene imipango bokora ngira ngo bokora bavuga ngo ati biturabibuze ibiturabikenye ibi nibi turabikenye uko nuko ivyo nyene dukenye nivyo tugomba yuko wewe uri umujene ufise ico cyiyumviro kubona ko ico kintu gikenye ni wewe ukwiye kugenda hanyuma ukagikora ni wewe ukwiye kuraba ngene wobigenza hanyuma ukagishira ahagaragara naho gumye widoga urumva uzoba umeze nka wa mutama
yifite imyaka 50 wene yibereye ngaho nyene nawe uri umujene si vyiza kwibera ngaho nyene ugomba kuraba ico kiganiro urashobora kugana kwikiraba ndaza kugishira ngaho muri link libaza muramaze kubibona ciye ku mukubito urashobora kubira amaze ni kuri Irebe FM watijewe nakurikira vyo mu Burundi kubera ngo tu Burundi bwacu kandi n'Uburundi bwiza kandi n'Uburundi buzotera imbere nico gituma uraha cyane cyane uri Murundi uba mu mahanga mu Burundi ukwiye kuba proud ukwiye kugira ishimo ukwiye kubona kazoza ukwiye kwiyandika mu ivyo bitabo bizosomwa mu 2040 maze no mu 2060 hari ikintu wakoreye Uburundi ego akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana peace.